bro twaragiye hariya nyene muri biriya bintuze usanga mange bimeze mangere twabisanze mwange mwabisanze turagenda kwanza twaciye nyahantu hariya bita kama ni mu buhinyuza turamanuka dushikira Nyaruzi nyamba bagwitande nyamba bagwita mubone oya simuzanzi ni Kinyankonge muriyo mwamutoye duca tubona urutipe ariko twe dushaka kumenya none w'ivyo yabonye we warabibonye canke n'intandara ndacavuga turagenda bwa mbere turagenda turavye imbere nk'uku ahantu bavuganye guhura turamubona turegera imbere gatonye ngo tumushikire duca turamubura nkuya uwa mbere mwaramubonye irya mbere twaramubonye yabuze nyene ahagaze nk'uko nyene nk'uko ubona umuntu ngaho uravye nk'uko nyene ukabona yayonze turavye nk'ukepfo tubona agezepfo turavuga ngo ibi nibiki turashika ahantu yarahagaze irya kabiri nice none hamumubonye bwa mbere murakwepa je ndaza abakobwa n'abantu ba mbere bagira ubwoba yaciye yongera aragenda canke iyo mwasubira inyuma abakobwa b'Ubujumbura baragira ubwoba ababwivuga abahungu b'Ubujumbura bafite ubwoba kurusha abakobwa nini nusaka nanuka makuta sasa kuzeka huyo hapa nakugabia se rambo bakunzi ba INYISHU media unaona bakunzi ba INYISHU media ngoje acha buro ndabima mwebwe usiwape kipeta uwaimi kama bako nchikia hata sasa hata merci nikwambia kwanza bakunzi ba INYISHU media bakunzi ba INYISHU media unaona mimi kwanza blog na ile kwa tuambie me bwana bwana kufa wewe nilikuwa napigika nilikuwa fu ka 5000 kasubui ka 5000 mnasema kama kasubui nini mkino kama kitondo so bakoze INYISHU media onda kurikira ninde so huko wako sharp jamaa banzime kwanza mbikie a commentaire mu nyuma nikashasha nikashasha shama hera araryoha kufa abajema na uwe kimya sinde nibauliza muri kinywa cha asubuhi wapi mimi kuze na munyima Joani. Mimi nikwambia nitakupatia bu chef de programme leo. Kinipa kwa kuze na munyima. Kuze sitampatia F5. Joani. Hiyo nikaoneo sasa. Ako wakiita akarenganyo. Akarenganyo na gaki. Akarenganyo na gaki. Akarenganyo na gaki. No basi wazia sema unara nitupatie tutamrudisha. Hizi kwanza hapa ungekuwa tabia kuuza. Hapa ungekuwa tabia kuuza ningeuza. Ndafisi ikintu ngomba ndamubaza. Avuze ngo ko barakarenganyo. Mvuze akarenganyo. Akano karenganyo. Sio wasengimira. Wala ujama akaratanya wale si mimi nilirukia mimi anipatia kasi nilirukia pale pata mpya kuliko wote haina shida yote wanaanzika go senki hakuna inatambuka sema ni sisi sasa Sali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh muri good meze okay je meze neza cyane je nta Jesus Carmelo ndinga ngo mubona ngani cyane kuturaba nabi none je sindabaraba nabi nica abe mvuge kwanza nicaranye na staff abakozi dukorana muri INYISHU media Benisha aguma inyuma ya kamera Beni leo unaonekana mu kamera na mimi najiuliza nini kuko bya mpya nere imisi yose none wewe amushaka bya mpya tu si bya mpya tu bana ya zamani ya mpya leo nilikuleta hapa juu akuone mu kamera lakini naona unafanya ushakunya chai chai chapiga zamani unafanana na mtu mwenye akunywa chai sasa wewe unafanana mimi au yo nipiga pompaje kuze mambo vipi fresh man waraedetse egwe ndabona ujemba watu zindukiye gusa sasa uwe kamaso yahiye wanywe isongo waranywe isongo naryamye bwize tu none nk'ubu ndakubaza ikibazo nta kantu wiyumva mu gatondo nzindutse natsa kamera kugira ngo tuyage
sha wapi kweli jahugura nesheje ibyo ndiko ndakora unaikaria singapo araikaria zinga so bakozi ba nyishu media rero je ndi kumwe n'abakozi dukorana ngaha anya kugira ngo tuyage hari ibintu byinshi cyane turiko turacamwe muri kino gihe mugabo ndibaza kuze uri kurabibona muri kino gihe umaze iminsi utaboneka cyane bayibake niko yavutse bon jewe nkuko mwari mwabivuze nanagiye kuruhuka nanagiye kurapa ngendo uhurira ubwenge kugira ngo mbe uruhukira he bon hari ahantu hari agashamba hari akayaga kameze neza nanatwaye muzobona n'ibiganiro ngo mbantagure kuri batwaye abakobwa bangana gute kibuga c'indege oya ntacu je nyene kuze je shakunahutse none hajya twagusanze hajya uvuga ati ngugiye ngindege ngiransize byari biki guys je ntavyo navuze ntavyo wavuze si hariho video rega ngindege ngiransize ngo ndiko ndagenda bro wari muri segiteri ya gatanu agiye indege hariya anya nanatwaye n'ibitabo ngira ngo mwarabibonye hariya anya hari ukunja kuruhuka nkagira ibintu bya composition ibiganiro mugiye gutangura kubibona abakunzi ba nyishu media mutangura no kubikurikirana ibiganiro vy'impanuro ibiganiro bimeze neza ibiganiro vyanditse biteguye apana bya biganiro tugenda tugasanga kajya makofe bakadukubita n'ibiki oya ibiganiro vyanditse biri pose ibiganiro vy'impanuro z'ubuzima ibiganiro mu bijanye n'urukundo mu bijanye n'amagara y'abantu aho hose nzo ndahakorako mu bandaye mudukurikirana mugiye kuzamuronka kuze ndashaka kumenya nihe ntambamye ukunda guhura nazo mu kazi kawe mu kazi kanje akaherero kubera je mfise ubuzi bwinshi ndigisha icongereza ifaransa ndakora muri inyishu media ndo muririmbyi urumva hajya usanzwe uririmba usanzwe uririmba aya icyo rw'iryo ari aririmba ivyo nivyo yumvira duhe akantu gato freestyle oya simpa kanci ndabikora kubera ubimbwiye nta gusa babakunzi ba nyishu media barazi ko ndirimba baze kumva n'ijwi ryanje la fois pasigiye muza hariya anya kwanza we ntiwarimwo nco gituma uri ko aririmba nje nasanze muri kubera kamiliyoni wo mwishamba so bakozi ba nyishu media anye rero ni mu gatondo wamwe yicaye imbere jewe bon en fait muri no minsi turi mu mafungo jewe bazi ko nkijijwe turi mu gihe cyo kwisonzesha iyo ndwi yose tuzoyimara turi mu twisonzesheje dusenga Imana mwikarema gushika kuri Noel ariko nyene gushika ku Noel none hajya ku Noel hazoba habaye iki mu bisanzwe ku Noel hageze mwamushatse kwigisha iki oya mu bisanzwe ni ibintu by'imigenzo y'amadini ibyo onya tubyihoze umwe wese afise kwizera kwiwe so bakozi ba nyishu media hari kandi ku ruhande rwawe ndabona Bobo Vanchi n'umukameramani ubu ntakijugumira ndakimushimira nyegeza mikrofone bavyumva ubu Bobo ntakijugumira kuri kamera ubwa mbere yazana image igira uko ariko pour le moment so nice arakora ibintu by'amateka Bobo Vanchi aratuzarira image je nyende ko ndarira ku machine ndavuga correct so je nabonye image yagiye gukorana ikiganiro tumubaze kwanza ahubwo nyene niyo yabonye na vyinshi kuri nice ujya munsi mugenda gukorana nice ava yagwaye ibisazi nere bijya hajya yabona ibiki wowe ibintu yabona nice wowe warabibona bro kuzera mukoresheje ikiganiro nice yaramubwiye mange vyagenze wewe wabibonye live uyu yabibonye live okay okay mange bimeze arekana na kimwe nti ana rero abakameramani rero mu gufata mikro yibaza afashe kamera kandi rero baratinya na kamera guma binyegeza wowe uzi kwishira ko umuntu gusa ngaho onye uca wibaza ngo ibintu bimeze uko onye Bobo tubwire byagenze gute bro twaragiye hariya nyene muri biriya bintuze usanga mange bimeze mange rero twabisanze mwange mwabisanze turagenda kwanza twaciye nyantu hariya bitakamani mu buhinyuza turamanuka dushikira Nyaruzi nyamba bagwitande nyamba bagwita mubone oya simuzanzi kinyankonge muyo mwamutoye duca tubona uruti ariko twe dushaka kumenya none wivyo yabonye we warabibonye canke n'intanda ndacavuga turagenda
bwa mbere turagenda turavye imbere nk'uku ahantu bavuganye guhura turamubona turegera imbere gatonye ngo tumushikire tuca turamubura nkuya uwa mbere mwaramubonye ijya mbere twaramubonye yabuze nyene ahagaze nk'uko nyene nk'uko ubona umuntu ngaho uravye nk'uko nyene ukabona yayonze turavye nk'ukepfo tubona agezepfo turavuga ngo ibi nibiki turashika ahantu yarahagaze ijya kabiri nice none hamumubonye bwa mbere murakwepa je ndaza abakobwa n'abantu ba mbere bagira ubwoba yaciye yongera aragenda cyangwa iyo mwasubira inyuma abakobwa b'Ubujumbura baragira ubwoba ababwivuga abahungu b'Ubujumbura bafite ubwoba kurusha abakobwa abakobwa nivyi turagenda dushitse aho yararya kabiri uca tuhasanga envelope tuca dusanga yimwandikiye ko ngo nawe uzopfeje mugani bavuga jewe nta faranga ryari ririmo ifaranga urikura hehe gine Bujumbura giyerereza nawe uzopfejo haiza kanya numva ikintu gicakira nyene n'umuvuduko nyene nka kurya ukumva n'inzovu nyene numva nyene migirigi inzovu nyene icakiye numva nahise ko arabiye nyene nahise ndiruka sinanahindukiye nahindukiye ngeze mu biro kwanza kuzana kuraba abantu bahari cyane ukuntu bimeze ariko nawe yagira ikibazo nawe twari kubiguharura gute usiga umugenzi wawe umusoda agiye ku rugamba ntigera asiga mugenzi afuma jana itenizi wiwe ndakubwira ikintu kimwe hako umuntu yobona bariko baramutabara bituma abona atabara ubundi je basinari dose kugira ndamutabarize niba basi ntatuma nja gutabariza je rero ayiwe niyo mateka yawe dufise umukameramani w'ubwoba none we nkawubona nitwagenda nk'ahantu tugiye kuvumbura nko mu gipolisi ahantu canke mu gisoda tugiye kuvugana na general uzoca wiru uratinya gusa ubwoba bro warabibonye rero ico gituma rero bose nabicaritse ngaha kugira ngo tubiyage bana Beni nawe nyene n'umukameramani wacu naye twemera sasa Beni wewe unaweza kimbia ukimbie sasa pale kwanza yale akukimbia sana kimbia mbaya yale kimbia leo vinamshinda kwa naye sepe iko na yoa kilo yake na kwake na waki mnene kwa pale tulifika kama lakini wewe niliona mkunyanguru ibana matako na bogonyo alibana mimi nilibana huku kamata njoko mikono kwa kokota bogonyo alikuwa kule nyuma kule kumatako kule kwa kokote Beni bobo Beni nibo mbasubire kwa kiganiro Beni barabona aho yateruye uri kamata wa mimi kamata mikono ngoya tafute kipindi mara uone bobo alikamata yale kamata ule uchama buili tukutana pale buko ukapenda kumsaidia mekushashinda sasa mimi nikasema wewe mimi ndakamata njoo huku hivi nilikuwa yuko chini kutakuwa kilo sio nice sana kwa yani nice sasa chini ndio pako kilo yuru njaa kuna kilo ndabye bona ari kwitinga guterwa bwa nice kachamaga mwaka kakamata huku akata mguu mwingine akamata mguu mimi nikakamata mikono mbili maziwa mikono nikamata sasa kabobo akaingia katikati akamata Beni ndio tukamtia nje tukamtama lakini sasa pale mimi sasa tu nilifikake hivi mpaka leo nakwambia kwa sababu alikuwa ya mashetani sasa mbona ile wakati sasa wangeendana na mungeenda pamoja wewe na nice ungekimbia ama na ungebakia pale pale sasa mimi siwe vitu beba leonaka na mimi sijui walionaka mimi na mimi wewe kabi kwa kutisha kuogopesha mimi ningekimbia kila mtu na miguu yake na moko nigusa hapa Beni pale system miguu yangu ni okoi ari umuntu agera ariko Beni amateka yiyo ntiyigera yiruka imbere y'umu presenter yiruka birafana n'umu presenter wariwe jamara ariruka none wagiye wajanye nakuze ce na ntare areka kimbia kila jamago areka ndababwiye tunasaidiana sasa kwa banderasi nifika kwa banderasi wewe unajoza banderasi ile matatizo yake ile vitu yake nifika pale tunakia kama unaona ile siku inaana kuze ile siku banderasi mlogaga vile lakini sasa tubiache hivyo kwa ntare banze kenda ngoja kwa ndira bobo ndira je ikintu cyatumye natsa kamera vraiment amaze mini kote sinadora na mayira mfise mu mufuko mnikopeshe tunaishia mifuko hapa utanifunga nikope Beni ngojea kwanza nikopeshe 5000 5,000 wewe jua naozi nikopesha
nikopeshe 5000 Nini kwa deni? Jana wazi nikopeshe hayo. So minjo bosi wako. Nikopeshe 5000. Shi wote tunapaswa enda hapa kwa bosi kutuambia bosi tukope. Jendo munyarusako anatamia. Bobo ngurana 5,000 nukuri. Jemeze nayo vraiment ndarembe. urabona kuzi nare buryo no musisinzi ibintu abyutse yumvira urabe ntare urabemanga byibushe nk'umuntu yobona mu kigane ariko araducoresha 5000 na akacoresha umuntu afite akaboko kangana uko nafise kuboko kungana bro manager nukuri jemeze nayo vraiment abakunzi banyinshi meje je ndarembe nipatie 5000 ngurana nzo yabasubiza beni unataka nipatie 5000 sasa nipatie 5000 kuze nipatie ndaregeye uko fo na mafaranga ufite ndakwere ana dola ndera nijua ya nyuma na yikaria ningekuonesha pote ndera naracumu mweupe uko atani kuri gihugu yavuze nukuri dukora amaboko mu mpuzu uronke n'ibihumbi 10 none amaboko yanje arabona ari mu mpuzu sindiko ndakora gusa rero none sasa ngungurana ibihumbi 5 umugabo we nikopeshe 5000 papa beni kwa kunywa mai na mimi naamka ni kwa kunywa maji patron na kunywa muvere nikopeshe 5000 francs muvere jinjo makupesa tuongezeka kunywa muvere so bakunze anyinshi medeje basi kameraman batinya microphone abayigumiziwa urumva rindi bro ako kantu buri kuranyuza mwese keza ona tuache brag ona 5000 ofisa ngahe mu mufuko wapi nta mahera afise nana 10 telefone gusa ni bobo ofisa ngahe wapi nani cyane basi je ndabagurane basi vraiment yesi yatukopesha mimi tazana tatu uzishi nibakopesha mwe mdabananiye ko mu ngurane cash 5000 ni nikukopesha 5000 usemesta nikopesha toke hapa nyuma kamera unipatie hazo hapa nikopesha Jesse ndabakopesha je ngoma ndabagabire natani bapatie 5000 uriba wapi haleluya kweli na pale tunavote tunakupandisha cheo mnyishu mnanitia yu tunakupandisha leo chef de programme na kugabia ukinipa 5000 tunashange post mimi nataka kupatia 5000 utamuka manake utakuwa su manager abakozi dukorana bararemvye vraiment mimi acha niwapatie dolari turarindiriye nishikie nataka niwapatie kweli leo ni siku gani? Leo ni jeudi le 20. Hii c'était sawa kwa kweli. Leo nda nini? Nusaka. Nanuka makuta. Sasa kuzeka huyo. Hapa nakugabia rambo. Bakunzi banyishu meji. Unaona? Sema Kirundi. Bakunzi banyishu media. Ngoje acha buro ndabima mwebwe. Usiwape kipeta ubaimi. Kama bako nchikia hata. Sasa hata merci. Nikwambia kwanza bakunzi banyishu meji. Bakunzi banyishu meji. Unaona? Mimi kwanza blog na ile kwa tuambie. Bwana. Bwana kufa wewe. Nilikuwa napigika. Nilikuwa fu. Ka 5000 kasubui. Ka 5000 mnasema kama kasubui nini kama kitondo. Sasa bakozi yajesho meja onda kurikira ninde. Sasa huko wako sharp jamaa. Banzime kwanza mbikie akomantere mu nyuma. Nikashasha. Nikashasha. Mahera araryoha kufa wa jamaa na uwe kimya. Sinde nibahuriza muri kinywa cha asubuhi. Wapi mimi. Kuze na munyima.
Jua nini? Mimi nikwambia nitakupatia bu chef de programme leo. Kinipa kwa kuze na mnyimbo. Kuze sitampatia F5. Jua nini? Hiyo nikaoneo sasa. Ako wakiita akarenganyo. Akarenganyo na gaki. Akarenganyo na gaki. Akarenganyo na gaki. No, basi aseme unara nitupatie tutamrudisha. Hizi kwanza hapa ungekuwa tabia kuuza. Hapa ungekuwa tabia kuuza ningeuza. Ndafisi kintu ngomba ndamubaza. Avuze ngo ko barakarenganyo. Vuze akarenganyo. Akano karenganyo. Sio wasengimira. Wala ujama akaratanya Ole si mimi nilirukia. Mimi anipatia basi nilirukia pale. Pata mpya kuliko wote. Haina shida yote wanaanzika kusenki. Hakuna inatambuka sema ni sisi. Sasa panakosa na nice. Nice aragwa. Sasa nice siko kwao. Hayato alipata matatizo ana. Sasa mimi kwanza nimeshaisahau. Lakini ka 5 sitakamtumia na yeye. Mimi pale njia ya kwenda kwao, ya kwenda pale kwenye iko pale kule hospitali yao. Ni kupita pale. Acha tu mimi niweke. Unaweka? Acha niweke. Lakini unaiweka chenye kipo sasa. Mie vraiment ushapata we? Mimi nishapata. Na ushapata? Na Genaro. Kuze sasa ni ambutiage. Na mwisho na mazi. Nakupatia dolari unasema ngora kinju. Au shukuru. Asante. Boss merci. So bakunzi banyishu media just ndi boss wanyu gusa ngo ndenda ndakubarira ikintu kuze nagoma ndabigisha ikintu cy'urukundo sio bya chef misi bapati dolari ngeti ngo niko chef ngama niko nini gusa nagoma ndabigisha urukundo kesho kutwa Watawa nani? Rumva kuze ejo canke ijya ejo ku kintu cerekeranye urukundo Jesse ndi umubosi ndumiwe